bakunzi twaba dusangiye ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri muri Zaburi 147 umurongo wa 11. Zaburi 147 umurongo wa 11 handitswe ngo Uhoraho anezererwa abamwubaha, anezererwa abitega imbabazi ziwe. Imana ihabwe icubahiro. Oh haleluya. Nkundira ndakware ngo urahiriwe wewe witeze imbabazi z'Uhoraho. Urahiriwe wewe witeze imbabazi z'Uhoraho. Ivyo ukora byose mu mashure yawe, mu kazi, ukorera abandi canke wikorera ivyawe, ico urimo cyose, ijambo ry'Imana ryambariye ngo Uhoraho anezererwa abitega imbabazi ziwe. Witega imbabazi z'Uhoraho kuko ivyo ukora hariho n'abandi babigerageje birabananira, hariho babigerageje ntibashikaho ushitse, kumbure nawe nturashikaho abandi bashitse bikagutera kwihebura. Ijambo ryambariye ngo hahiriwe Uhoraho anezerwa abitega imbabazi ziwe. Asanga Uhoraho akunezerewe azokunezereza, kuko yanezerewe atugirira neza. Imana ihabwe icubahiro. Biranditswe ngo aravuma uwizigira umwana w'umuntu, ariko Uhoraho anezerwa abitega imbabazi ziwe. Witega imbabazi z'Uhoraho igihe cyose uvyutse. Witege kugirirwa neza n'Uhoraho. Witege kugirirwa neza n'Uhoraho ugiye kuryama. Witege kugirirwa neza n'Uhoraho ku murango, mw'ijoro, umwanya wose, kuva ku tariki ya mbere y'umwaka gushika ku mpera y'umwaka, kuko Uhoraho anezerwa abitega imbabazi ziwe. Abitega imbabazi ziwe nibo berekana ko bamwubaha. Atangura avuga ngo Uhoraho anezerwa abamwubaha, agaca dusobanurira abamwubaha baribo n'abiteza imbabazi ziwe. Si abantu bakora ivyo bigombeye, n'abantu bibuka kumubaza kuko biteze wenyene. Ivyo bakora byose bazi ko Uhoraho ari we abashoboza, bakavyerekana mu kumusenga, mu kumuha icubahiro iyo vyakunze, mu kwihangana, mbere no kumushima. Iyi Zaburi itangura ivuga ngo haleluya, kuko ari vyiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Biraryoshe kandi gushima kurakwiye. Umuntu yiteze imbabazi ziwe n'igihe atarabona kugira neza k'Uhoraho imbabazi ziwe arashima. Haleluya. Hepfo ku murongo w'indwi n'umunani havuga ngo muririmbire Uhoraho mumukengurukira, muririmbire Imana yacu ishimwe muvugira inanga. Yorosa ijuru ibicu, itegura imvura ngo igwe ku isi, imeza ubwatsi ku misozi. Imana ishimwe cyane. Mu gihe imvura itaragwa umenye ngo iriko irategura ibicu. Haleluya. Imvura ni igicapu c'umugisha. Imvura ni ituma ku isi bigenda neza, ubwatsi bukamera. Hepfo ngo igaburira ibitungano ivyo kurya vyavyo, n'ivyana vy'ibikona vyayagura, vyasamye birindira ico nyina ibizanira ibiha. Rero iyo Mana naho itarabikora, wewe witeze imbabazi zayo, urabizi ko iriko irategura ibicu kugira ngo imvura yawe ize, imvura y'umugisha w'amagara meza, imvura y'ubugororotse, imvura yo gutabagwa mu kibazo urimo, imvura yo kwishurirwa amadeni uri kugwana nayo. Haleluya. Uhoraho anezerwa abitega imbabazi ziwe. Imana igushoboze mu kwihangana, mu gihe urindiriye ushime, kuko biraryoshe gushima Uhoraho, birakwiye. Uhoraho yumva amashimwe yawe kandi akugirire neza mu vyawe no mu bawe. Urakoze kudutega yombi. Uragaheza.